intumbero y'uru rugendo mw'Ishengero ry'Urutare turafise umuco mwiza wo kwama duhura nk'abakenyezi kugira ngo duhimbaze umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Rero twaciye twiyumvira tuca dusanga ntibikwiye ko tugenda ngo dusangire tunwe dufungure, ariko turavuga yuko ari n'umunsi mwiza wo kuja hamwe tukagira ico dukoze mu buryo bwo gutanga, hanyuma tugakora igikorwa c'urukundo. Twebwe rero icyatuzanye ngaha kuri uno musozi wa Buye nico gikorwa c'urukundo twashatse guherako imbere yuko tuja guhimbaza uwo munsi mukuru. Twifuje kuza guca ngaha kuri orphelina Umusamaliya w'imbabazi kugira ngo tuze tuzaniye agakemanyi abana bahari. Ako gakemanyi rero twashoboye kuzana gafise agaciro k'imiliyoni 7,500,000 arenga gatoyi. Si ivyo gusa twaniyumviriye no kuza kugira ngo dushobore gutera intege abantu bose bakorera ibikorwa muri orphelina. Nico rero catumye kuri uno munsi mutubona kuri uno musozi wa Buye. Ikindi ari naco nari guherako, murazi yuko iyo orphelina ni y'umuvyeyi wacu Mwumba.Abo niwe aturongoye mw'Ishengero ry'Urutare ku cicaro gikuru mpuzamakungu c'amashengero yose y'Ishengero ry'Urutare. Ni no mu ntumbero rero ni umuvyeyi dukunda twubaha, twabonyemwo ubuntu n'urukundo rwinshi, nico gituma no mu bikorwa bariko arakora twaje no mu ntumbero yo kumushigikira, twongera dushima ibikorwa vyiza adukorera. Aha haba hariho impfuvyi, hakaba n'abapfakazi afasha mu buryo bwo kuza gufasha ngaha, kandi natwe kurya twese mwatubonye tungana, natwe turi bibondo vyiwe, niwe aturongoye mw'Ishengero nk'umuvyeyi. Murumva ko dufise isoko ryiza tuvomamwo, turahimbawe cyane.